نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ndabaramukije amahoro y'Imana mwereye hose ku batayisilamu amahoro y'Imana abane namwe. Nongeye kandi kuramutsa yifuriza amahoro y'Imana ari museko bw'isi mubanuko bw'isi mu burengero bw'isi ndetse no mu buraruko. Dr. Swale Online TV ndabaramukije. Mbere byose tumanze gushimira Imana muri w'ijuru n'isi wewe yadushoboje kuramuka turi bazima, hari ubeshi bipfuje kuramuka ari bazima ngo bitakunze je nawe turi bazima. Bwa kabiri naho ndashimira nyine cyubahiro umuvye wacu umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, umuvyeyi yitwararika ineza y'igihugu n'abasangiye kuyobora igihugu cy'u Burundi. Imana ibihereze kuramba kwa cyane eka n'umugambwe uri ku butegetsi baragora kugoma imyaka yose kuko bamura bikwiye. Nyuma y'ibyo onye Dr. Swale Online TV nagarutse kandi ituma ngarutse kandi imbere ya kamera nuko ngenda babwire bimwe byadushikiye. Nizere yuko mugize kubona post twigize gupostinga tuvuga ivyerekeye yuko Dr. Swale yaraye ahatswe bijya si content cyangwa ngo ni ibintu byo bya brag bijya ibintu nivyo. Ndibuka hari igihe cy'isaha zitatu dweje gufungwa turi muri salon na madamu n'abana, niho nakira telefone inirefona. Ico gihe ndibuka yuko yari umugwayi ambwira ibibazo afise. Amaze kumbwira ibibazo afise nambwira ati ntunterefone direct, koresha voice cyangwa ukoreshe SMS. Sinamuvuga mu izina umugwayi kiraze sinabivuga. Hama haheze umwanya barabagwaye batatu ico gihe bantelefone kuko wa mbere telefone ari saa 3:00 ubundi telefona hafi saa yinuko wasayina bantu nombera ntife saa yindi hafi saa yindi hafi saa 5 ko. Muga muri batatu harimwo umwe yantelefone kuko ubworozi asanzwe afise ikibazo cy'uburozi yagifise imyaka myinshi cyane gose. Aranga ibibazo byiwe byose afise ndamwumviriza ndamubwira ati kugira ngo tuyage neza duhuza tuma voice cyangwa koresha SMS kuko telefone direct ntushobora kundonka kubera mvugana n'abantu benshi. Nuko bigenze ko onya ahanukira voice arambwira kandi ubu voice ntenda bumvisha kubera si byiza. Amaze kumbwira uko ndabwira isaga nibikenewe mu Rundi arabikora. Niho ngenda kujya mu ijoro byo mu ijoro numva kuko ahantu turakora akazi tuba dufise abadukorana mu kuvura, abo dukorana mu kugwana gihaje ibintu byo kutugwanya, abo dukora mu girante mu gushiraho security aho tuba turi. Nabo nabahina amajini niko ndavuga yo n'amajini niko ndavuga ntungire ngo ayindi niko ndavuga. Security yacu n'amajini mu kazi ko kuvura. Mbo bigenze uko onya niho nahabwa inkuru ati wana doctor ati hari kibazo gire kibe tigiki ati wa muntu kwagiye tuvure babantu bamuroze baraje. Ndasohoka maze gusohoka inkuru mwana isura inyuma twamanje kumva uko ari kumwe mu nzu bumvisha umenga ni imbeba ziko zirakubita hejuru ku mabati. Mugabo je naguze imbeba no gise ko ari ikindi kintu iko kiraba. So nabwo ati mugenzo n'amakiti twege twipfuza turagusavye twumvise amafaranga ngomba kumuvurira ko uwo mugwayi twe turaguhereza inshuro zibiri ariko tugusabe umureke. Dr. Swale ndamanduna amasi ndiyumvira toya ko biri kose je akazi kanje iri kuvura sikuroga. Ati byase ko twumvikana turakoresha inguvu. Ati nandabisha ati izo nguvu mwe mukoresha nandazifise kuko je mfise inguvu naho n'Imana n'amajini. Basi ngo cyatangura hafi 30 minutes ariko twarabakubise birakubitwa baragenda ndetse muri bo amashetani abiri hari byapfuye. Basi rero tunasubira mu nzu ndaryama ndabwire rero iyo ndondeye ukambwira ibibazo byawe kuri voice ku telefone bagiye babikoze barabibona. Hama sagirani cyo rusiga rutangatanganwa hagati yabo na jewe ninde atangura gutanga ubundi je ndabatangurana kugira ngo shobore kubavura. Je ndabitegura bakavuga ati nawe bo bakadutanga bavuga ati twongeremo ibindi. Kuri ubwo rero uri kuranyumviza aho riri hose uri mu Burundi uri hanze y'igihugu cy'u Burundi turashaka kugufasha aho riri hose. Tori nimero ya telefone ni guteranya 257 62 889 775 cyangwa guteranya 257 62 891 462. Birakoze cyane. Mugira umunsi mwiza n'ibihe byiza. Imana ibane namwe.